Agaciro k'umukobwa ntigashingiye kuri taye gusa canke ku bantu bamurondera canke bamwemera. Buriya abantu hari ibintu badatandukanya. Ubwiza n'agaciro biratandukanye. Hari umuntu abona umukobwa ateye neza, asa neza, akaca yibwira ko uyu mukobwa afise agaciro. Ariko si uko biri, ashobora kuba ari mwiza ariko ugasanga nta gaciro yiha mu buzima bwiwe. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurabira hamwe bimwe mu bimenyetso bikwereka umukobwa afise agaciro. Ikaze kuri G4G, nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi, kandi tukaba dushima intererano yanyu ko mubandanya mubikora uko bukeye uko bwije. Mukomereze ngaho. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Ikimenyetso ca mbere kizokwereka ko umukobwa afise agaciro canke umukobwa ari uw'agaciro nuko uwo mukobwa bitoroshe kumuresha. Ndavuga kumudiraga. Turetse no kumudiraga gusa, ntivyoroshe no kuba mwoba abagenzi. Kugira muba abagenzi ni ibintu bifata processus ndende canke n'ibintu usanga umenga biragorana. Muri make, si wa mukobwa uronka bikoroheye, si wa mukobwa ufata uko wishakiye. Sinzi ko murabona mu buzima, hari umukobwa usanga iyo ugiye kumuvugisha usanga bisaba kwinengesera ku majambo nza kumubwira ku mwanya muto aba yaguhaye, kandi ugasanga uwo mukobwa si uko ari mwiza vya hatari, canke uwo mukobwa si uko ava mu miryango ikomeye, canke si uko afise n'amahera canke n'ibindi, ariko ugasanga umukobwa yashizeho amalimite mu buzima bwiwe. Muri make afise amaprincipe agirako, canke afise amaprincipe mu buzima bwiwe, yashizeho ivyemerewe n'ibitemerewe mu buzima bwiwe, akavuga ati iki kirakunda, iki ntigikunda. Aka niko gaciro. Ariko hari babandi bakobwa usanga umusore, umwana, umuyabaga, umutama, umupapa bose amuronka uko bishakiye, bose amuvugisha uko bishakiye. No kuvuga aboneka kuri bose, kandi bene aba bakobwa uzumva bavuga ngo jewe ndi sociable, ngo jewe mvugana n'abantu bose, ngo jewe ngo ndi cool, jewe ngo nta nsinga afise mu mutwe. Ariko reka nkubwire, kuba sociable, umuntu azi kubana n'abantu ni vyiza cane, ariko ntibisigura yuko kureka buri muntu wese yinjire mu buzima bwawe uko ashatse, canke akuvugisha uko ashatse. Hamwe usanga uri kutebura na bose, ugasanga ukutebura n'umupapa, ukutebura n'umwana, mbere ugasanga hariho amajambo uvugana n'abantu batari bakwiye, utarukwiye kuvugisha canke utari kuvugana ayo majambo. Kuba sociable ntibisigura yuko umupapa, umwana, umuyabaga ari abantu mukwiye kujana canke mukwiye gusohokana uko wiboneye, canke uko bakuvugisha uko baronse akanya. Ahubwo umukobwa w'agaciro amenya kategori arimwo, akamenya ivyo avugisha buri wese, canke ivyo avugisha buri muntu bahuye, bivanye nuko amubona canke nuko amufata mu buzima bwiwe. Kuba uri sociable mu kumenya limite zawe, ukavuga ati ibi jewe biremerewe mu buzima bwanje, canke ibi ntivyemerewe. Kandi iyo bishitse umukobwa ameze uko ukamushira mu rugo, nta mahoro azoguha, kuko wama ufise amakenga, kubera ko abavugana n'abantu benshi ntiwigera utekana. Wama wibaza uyo bariko baravugana canke ivyo bariko baravugana, kandi ugasanga uko akuvugisha niko bavugisha n'abandi bantu bo hanze. Rero abantu nk'aba bakubwira ko ari sociable, ugasanga nta limite zabo zihari, nabo kwitondera. Ariko umukobwa afise agaciro aba afise limite, abavugana n'abantu bose mugabo akagira limite. Ikimenyetso ca kabiri kikwereka umukobwa w'agaciro ni umukobwa afise ico ashaka gushikako, umukobwa afise gahunda yihaye, canke umukobwa yihaye ihangiro ryo gushikako ku kintu kanaka. Ntabwo ari wa mukobwa avyuka atazi ico ari gukore, wa wundi ushobora kumubaza ati mbega uvyutse uyu munsi wawe upanze gute canke bimeze gute, akubwira ati ngo jewe ngo ndarindiriye telefone gusa ngo umuntu ngo aza kuntelefona ngo ca ngenda. Ni ukuvuga ni wa mukobwa ajana n'ibije vyose. Uyu mukobwa nta gaciro afise, naho yoba ari mwiza nta gaciro aba afise. Nimba uri umukobwa ukaba ataco uriko urakora kugira ngo nawe witeze imbere, ukaba urindiriye umusore yarondeye ngo azoze muyasangire, yego azoza kandi muzoyasangira, ariko umenye ko utari mwiza wenyene aha kw'isi, kandi ubwo bwiza ufise buzohera, kuko abandi baguma bavuka,
ariko biraryoshe kuba uri umukobwa mwiza usa neza yambara neza bimwe twita ngo atesa kandi akaba afise icyo akora kimuha amafaranga hakuguma yiruka inyuma y'abagabo kuko uzosanga abakobwa beza badafise ico bakora baguma barindiriye amahera ku bagabo rimwe na rimwe barabaho imyaka yabo myiza baryohewe bameze neza mugabo nta garanti biba bifise kubera yuko ubwiza burazima canke ubwiza burahera ashobora kubaho imyaka 5, 6, 10 asa neza ameze neza mugabo inyuma y'ico gihe zosigara yicuza kuvyo yakoze. Rero umukobwa w'agaciro n'umukobwa nawe avuga ati jewe sindindiriye amafaranga ku mugabo ahubwo reka nanje mbe ndarondera yiwanje deke uyo mugabo azomfata uko yishakiye nanje nshobore kugira gute nanje ndoshobore kwibeshaho mu gihe umugabo tutakiri kumwe. Ikimenyetso ca gatatu kikwereka umukobwa w'agaciro n'umukobwa yifitiye icizere, muri make n'umukobwa yizi uko ari uko ateye. Rero niyo muhuye ntaba akeneye ko umutera imitoma ukamubwira uko ari uko ateye ko asa neza asa n'inyenyeri zo mw'ijuru n'iki kubera yuko aba yiyizi aba azi ingene ateye nta mpamvu yo kwirigura amubwira ibintu birebire. So nimba abona yuko amaprincipe afise bihuye n'ayawe nta nguvu nyinshi urigura akoresha kugira ngo umwemeze kubera yuko umukobwa mwiza canke umukobwa w'agaciro abazi yuko agafise agaciro muri we. Rero ntacyo ukora kugira ngo umwemeze kandi deja aza yizi icari ahubwo iyo muhuye muravugana ugasanga ni wa mukobwa afise ama principe. Sinzi ko urabona abahungu bavuga ngo ujya mukobwa ngo afise ivyumviro bitandukanye n'ivy'abandi bakobwa. Uzosanga uwo mukobwa kenshi iyo muhuye akubwira ibintu fact zifatika akubwira ati ubuzima bwawe bumeze gute ibintu bimeze gute uri gutegura iki, ariko si wa mukobwa hari umukobwa muhuri ryambere ugasanga aciye gutangura gupropose ibintu byo gusohoka ibintu byo atarumva basi ingene uteye ingene umeze. Rero umukobwa w'agaciro n'umukobwa yifitiye icizere avuga ati jewe naho nakayoza canke nakantazi ndashobora kubaho kandi ndiyizi uko nteye ukomeza. Ikimenyetso ca kane kikwereka umukobwa w'agaciro umukobwa yitaho. Aha ndavuga umukobwa yitaho ku mubiri, reka mvuge ku mubiri. Umubiri w'umukobwa ni kimwe mu gikoresho umukobwa canke ni bimwe mu mutahe umukobwa aba afise mu buzima busanzwe. Umukobwa kenshi akunda kuvuga yuko ari amashurwe y'isi. Rero mu gihe ishurwe ryawe utariko rivomerera ngo ryake canke ngo rise neza nta gaciro na kamwe uzofise. Umukobwa rero azi kuyitaho n'umukobwa azi gukora siporo ku mubiri wiwe akamenya ati ibiye ntavyo nari nkwiye gufungura canke ibiye ntavyo nari nkwiye gukora. Ikindi naco ni wa mukobwa azi ingene ashobora kwambika umubiri wiwe akavuga ati izi mpuzu ndazambaye ndashobora kuberwa izi ndazambaye sinshobora kuberwa. Ntiyambara ivyo abonye byose ngo kubera ngo banaka bavyambaye canke kubera biri kuri auto mugabo aravuga ati jewe nteye gutya meze gutya rero ntegezwa kwambara impuzu imeze gutya. Kandi abo bantu benshi usanga umukobwa yambara akaberwa rimwe rimwe usanga abantu bamwiruka inyuma rimwe rimwe usanga harimo n'abamubwirira jaru bakamubwira inzigo kubera yuko yarimenye aritahuye. Ikimenyetso ca gatanu kikwereka umukobwa afise agaciro n'umukobwa azi kubaho wenyene. Sinzi ngaho uri kurantahura reka ndaguhe akarorero. Hari gihe usanga umukobwa ahebanye n'umuhungu ugasanga haheze nk'imisi nk'itatu canke imisi ugasanga zagiye mu rundi rukundo kuvuga afise ubwoba bwo kubaho wenyene. Uyu mukobwa ntaba afise agaciro. Umukobwa ashobora kuva mu rukundo uno munsi ugasanga ejo yafatanye n'uwundi nta gaciro afise kubera yuko nta garanti iba ihari yuko n'uwo muntu bahuye adashobora kumuheba. Usanga umubiri wiwe amarangamutima yiwe emosiyo ziwe zabaye ibikinisho ku bandi, ariko umukobwa yiha agaciro ni wawundi avuga ati okay jewe naho mpebanye na naka reka mfate umwanya niyiteho nkora ibintu vyanje nimba yahora sponsoriza akantu amahera nanjye nshobore kuyarondera kugira ngo mbeho manze mbeho ndumwe numve uko bimera. Rero umukobwa w'agaciro n'umuntu ashobora kuvuga ati ndashobora kubaho ndumwe kandi ubuzima bugakomeza. Ikimenyetso ca gatandatu ari naco ngiye kurangiriza ko kikwereka umukobwa w'agaciro iki naco ni ikintu gifasha cane n'umukobwa usenga umukobwa yiga umukobwa aciye ubwenge niwo mukobwa w'agaciro. Ntushobora guhura n'umukobwa atazi ivyo arimwo, umukobwa adasenga, umukobwa tiga ugasanga imisi yose yama ari wa wundi nyene nta kintu gishasha umurondera ko mu buzima bwiwe. Rero umukobwa ata kintu gishasha umurondera ko mu buzima bwiwe n'uyu mukobwa
nta gaciro aba afise kuko ntabazi ivyo arimwo, ntabazi ahari. Ariko umukobwa yama yiga ikintu gishasha akakubwira ati jewe ngize imisi ndi muri ibi, ndiko nkora ibi, canke jewe ngize imisi ndi gusenga bimeze uko, navyo birafasha cane guha agaciro umukobwa. Mwakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Roy Juife kuri Juife LG. Bandanya mukora subscribe, ndabipfuriza n'umwaka mushasha ko turacari mu kwezi kwa mbere, mu misi ya mbere. Imana izibane namwe. Mwakoze.